Mwiriwe neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu ndongeye ndabahaye ikaze ndabahaye mwaramutse ndabahaye na mwiriwe mwese bivanye naho muherereye mwebwe mwese mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu ngaha kuri Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikira ngaha kuri Burundi News TV aho tugiye kurabera hamwe idonido ry'amakuru aremere cyane amakuru yihuta kandi agezweho amakuru n'ubusanzwe akomeje kugenda aravugwa mu biriko biravugwa mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ibivugwa na cane ku mugabane w'Uburaya ndetse no hirya no hino mu isi. Dore ingingo nkuru tugiye gukorera muri ano makuru iyo muri uno mwanya kwa gatanu igenekerezo ya 28 Ruhuma 2025. Amakuru akomeye cyane ariko aravugwa mu Burundi aturutse ku munyanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ahejeje kudushikira uno mwanya ngaha kuri Burundi News TV. Nyiriteka Reverend Kuriyo ahejeje gutegeka igisoda c'u Burundi ndetse n'imbonera kure zose zifise imyemenyerezo yo guhabwa yo gukoresha imihoho ndetse n'ibihoho binini gutega amagrenade ndetse n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe bigendanye no gucungera umutekano ko bokora uruzitiro kuva Buvira bakerekeza ku mipaka canke ku mbibe zirahana Uburundi n'igihugu cibanyi c'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bocungera umutekano. Ntabuze impamvu uyu Reverend Kuriyo rero ahejeje gutegeka ibingibi dore ko yamaze gutegeka yuko nibonera kure zose zitorohabwa imyimenyerezo zigomba gutangura nyene kuyihabwa mu buryo bwihuse mu rwego rwo kugira ngo nazo zibashe kuba zotangura kurangura amabanga agendanye no gucungera umutekano mu Burundi. Hari abatanguye kugenda bavuga yuko rero Reverend Kuriyo yoba agarukanye intambara iremere cyane mu nyuma yuko yaramaze iminsi rero arembye cyane ndetse amerewe nabi ndetse gushika uno mwanya amakuru atugeraho akaba avuga yuko uyu Reverend Kuriyo yaba yatanguye imigambi iremere cyane igendanye n'ibyarasanzwe arategura nga mu Burundi mu bigendanye n'imbonera kure. Hari imbonera kure mu misi iheze zaravuze yuko mu Burundi mu gihugu cose ariho arakogwa ibikorwa bigendanye no gutanga ibigwanisho kumbonera kure ariko batari bahabwa amabwiriza nyene agendanye n'icyo bagomba gukora canke se bigomba gukurikiraho. Reverend Kuriyo rero kandi ahejeje gusaba igisoda c'u Burundi gutangura nyene gushira mu ngiro ibyo basabwe ndetse n'ibyo bigishijwe mu rwego rwo kugira ngo nyene babashe kuba bocungera umutekano neza u Burundi. Ibiriko biraba mu gihe mu Burundi hakomeje gutegurwa ibigendanye n'amatora ariko kandi hakaba hariko harategurwa n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe bigendanye no kuba rero u Burundi bwamavuga yuko bwiteguye kuzohangana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda aho bagiriza u Rwanda kuba rero nyine gurugira uruhara mu bikorwa bigendanye no guteza umutekano muke mu Burundi ndetse no mu bindi bikorwa bimwe na bimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Gushika uno mwanya abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza neza yuko Reverend Kuriyo ashobora gutangura nyine ibikorwa bimwe na bimwe bigendanye n'intambara bishobora gukwegera ibihe bidasanzwe u Burundi. Nta muntu n'umwe yumviriza yuko rero u Burundi bwotera u Rwanda bukaba bwo kwikura imbere igihugu cibanyi c'u Rwanda mu gihe isi yose izi neza yuko u Rwanda rufise igisoda ciremere cane, igisoda gifise ibikoresho n'imyemenyerezo biri ku rwego rwo hejuru ndetse yakiyongeraho nyine no kuba bafise abayobozi bakerebutse bitandukanye n'indongozi z'igihugu c'u Burundi. Turagaruka kandi ku bikorwa bimwe na bimwe bikomeje kugenda biravugwa na cane umutekano ukomeje kugenda urazamba. Biravugwa yuko uruzi rwa Rusizi ruriko riro ruratwara abatari bakeya mu nyuma y'ikaba ko abanyekongo benshi bariko barazabuka ubwo ruzi bariko barahungira mu Burundi ndetse gushika no mwanya abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bavuga yuko iyi nayo ari yindi sanganya ikomeje gutegwa n'umutekano muke uboneka muri Kongo. Turagaruka kubikomeje kugenda biravugwa. President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko afitiye icubahiro cyinshi mugenzi we wa Ukraine Vladimir Zelensky mbere yuko rero uyu aza bakagirana ibiganiro i Washington DC muri White House kuri yo wa gatanu igenekerezo rya 28 Ruhuma 2025. Mwiriwe neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, ndabaramukije ndabahaye mwiriwe mwese bivanye naho muherereye, twizere ko mumeze neza cyane.
ndabahaye mwiriwe kuba twumviriza bari mu Burundi, ndabahaye mwiriwe mwese kuba twumviriza bari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, cyane cyane abatwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura, mu bigwati bihakikije, mu bindi bisagara bimwe na bimwe, n'abandi mutwumviriza muherereye ijya nino mwese, reka ndabatereye mucane, ndabahaye ikaze mwebwe mwese mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu. Abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bimwe na bimwe, mwese ndabahaye ikaze, ndabahaye ikaze kandi mwebwe mwese mutwumviriza muri ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze, mwese ndabahaye yamucane ikaze kuri mwebwe mwese. Reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire mu Burundi. Ndabanze ndagusabe upyonde kwanditse sabone, upyonde ko igihe gatoya hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira bace barakumenyesha ko ibiganiro byacu bitanguye. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo ahejeje gutangaza ibintu bikomeye. Aya ni amakuru y'ibanga ahejeje kudushikira, nyine amakuru aremere cyane duhejeje kumenya. Nuko rero uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ahejeje gutegeka igisirikare cy'u Burundi cyangwa igisoda cy'u Burundi gukora uruzitiro ku mipaka yose canke ku mbibi, guturuka Buvira ugashika nyine cyane cyane ahahana urubibi n'igihugu cibanyi cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. Amakuru avuga yuko rero u Burundi bwabo ariko burategura ibintu bidasanzwe, cyane cyane bikaba bivugwa ko rero mu Cibitoke ndetse no mu Kibira abanyagihugu batanguye kugira ubwoba ku rugero rudasanzwe, batanguye kugira ubwoba bigendanye n'urujya n'uruza, ku buryo rero abantu nyene ibintu bikomeza kugenda birafata indi ntera nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru avuga yuko rero abanyagihugu batewe ubwoba n'uburyo bariko barabona imbonerakure zipanze, uburyo imbonerakure ziriko zirahabwa imyimenyerezo. Uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD rero yanategetse yuko imbonerakure ze binavugwa yuko rero ari nk'igisoda ciwe cye yigengera canga arongoye, nawe zazitegetse ko rero zikomeza guhabwa ibigwanisho. Reverend Kuriyo kandi ahejeje gutegeka imbonerakure zitarahabwa imyimenyerezo ko rero zotangura guhabwa imyimenyerezo mu rwego rwo kugira ngo rero nazo zitangure kurangura amabanga zijejwe cyangwa se zitegerezwa kuba zotanga umusaruro mu Burundi. Mu Burundi haramaze imisi hagaragara umwuka w'intambara, haramaze imisi ibonekeza umwuka w'intambara ku buryo abatari bakeya n'ubundi biboneka yuko biteguye neza kuba bo kwinjira mu rugamba rugendanye nyine no gutanguza umugambi w'intambara nk'uko bigaragara. U Burundi bumaze igihe buca amarenga ko bishobora kwinjira mu ngwano n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda, mu gihe Burundi n'ubundi bumaze igihe burifatikanya na leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane adafise vumbi akaba agaragaza neza yuko nyine Reverend Kuriyo ashobora kuba agarukanye imigambi mishasha. Reverend Kuriyo araherutse kumvikana mbere gato rero atari yo gwara, nyine ari mu kiganiro n'abamenyesha makuru Ingozi, yarumvikanye avuga ati ni gute igihugu cibanye cy'u Rwanda kinjira mu bigendanye na Kongo ndetse n'u Burundi. Ibya Kongo ntibireba u Rwanda ndetse n'ibibera mu Burundi ntibiraba abanyarwanda canga se igihugu cy'u Rwanda. Yaravuze yuko u Rwanda rwamuruhora gwiriza amajambo atanajeje na gatoya. Reverend Kuriyo kandi yarumvikanye avuga yuko rero u Rwanda rudakwiye kuraba ibya Kongo kuko rufise imipaka yago, mu gihe Burundi n'igihugu ca Kongo bafise imigenderanire myiza ndetse bagomba no gufashanya mu bikorwa bya misi yose. Reverend Kuriyo rero mu misi yakurikiyeho rero yaraje gufatwa n'indwara giturumbuka, ariko kandi uyu mugabo arasanzwe arakoresha amajambo akakaye ndetse yuzuye ubwoba, amagambo akakaye yuzuyemo rero nyine iterabwoba, akaba agarukanye nyine ibisa n'intambara. Hari bamwe batanguye kugenda bavuga ko ya ntambara nyine bari barategereje yuko Reverend Kuriyo akira kugira ngo bashe kuba boyitanguza, ubu ngubu bishobora kuba yotangura isaha iyo ari yo yose. Abanyagihugu barakomeza kugenda bagaragaza ko bashobora kuba botangura guhunga isaha iyo ari yo yose, mu nyuma y'uko batanguye kugenda barabona imbonerakure mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru twabajejejeho mu misi iheze aho imbonerakure zimwe rero nyine zama zivuga yuko ziriko zirahabwa ibigwanisho mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu Burundi, cyane cyane mu gihugu hose, aho byabonekaga yuko izi mbonerakure zishobora kuba nyine izi mbonerakure
kure nyene zishobora kuza gutangura gukora ibara nk'uko bigaragara. Ibice bimwe na bimwe byo mu Cibitoke ndetse n'ahandi harakomeje kugenda hagaragara ibikorwa biteye ubwoba ku buryo abanywanyi ba CNDD-FDD bagaragaza neza yuko nyene nk'uko bikomeza kugenda bigaragara bagaragazaga neza yuko bateye impungenge n'ibikomeza kugenda bigaragara nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Cibitoke imbonerakure zegeranyirijwe ku bwinshi ku mbibe nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Mu gihe umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ubandanya utosekara, hariko haraba isekeza rikomeye cyane ryo kwegeranyiriza ku mbibe ugwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi ku bw'amasoko menshi. Izo mbonerakure zoba ziriko rero zija guhangana na M23, nubwo rero nyene ibikoresho n'imyemenyerezo bivugwa ko rero bidakwiye nk'uko bigaragara. Ugwaruka rwinshi rwo mu mugambwe uri ku butegetsi rwaribonekeje nk'uko bigaragara nyene guhera ku munsi w'ejo ku mugoroba mu bice byinshi byo ku rubibe rw'u Burundi na RDC ndetse n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, mu gihe bigeranyirijwe rero mu biro by'ingoro y'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara no ku kibuga ca Buganda. Ubwo gwaruka ruraturuka mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, rwaratekerewe nyene impanuro imbere yo kuja muri Kongo ndetse no gukora uruzitiro kuri iyo mipaka nk'uko bigaragara. Ibingibi bikaba bivuga ko rero ari ibintu byarafashwe ndetse byaragizwemo uruhara na Reverend kuri yo biboneka yuko rero ashobora gutanguza ingwani icyo ari cyo cyose. Ku bw'amasoko yaho nyine barafise ibigwanisho binini ndetse na bito hamwe rero nyine n'imyambaro ya gisirikare. Igikorwa cabo nyine cyo kujabuka urubibi baje kugwanya abarobere ba M23 bakaba baremerewe amahera menshi y'agashirukabute, niyo rero boba baremerewe ahamande y'imfashanyo igizwe nyine n'ibikoresho by'amafaranga ku miryango yabo. Biravuga yuko rero imbonerakure imwe rero yoba yaremerewe ibihumbi 200 nk'uko biboneka, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga ko hari bamwe rero bagomba kurungikwa imbere muri Kongo mu gucungera igisagara ca Buvira ndetse n'abandi bashobora gukora uruzitiro nk'uko byategetswe n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD. Ariko makenga ntabuze rero muri ubwo gwaruka, mu gihe bafise rero ibikoresho bike kandi rero bahawe inyigisho nk'ebamwe barafise amakenga kubijyanye no gutana mu mitwe rero n'abagwanyi ba M23 bazwi ko bafise uburambe kandi bazi urubuga bakorera ko. Bamwe rero mbere bo baratorotse imbere yo kurungikwa muri ivyo bikorwa, hayi ivyo kuguma nyine ku maposition yo gucunga canke gukora uruzitiro ku mbibe ndetse no kujabuka muri Kongo. Rimwe mu masoko mu bigendanye n'umutekano gemeza ko izo mbonerakure nazo nyene zaratakaje ibitari bikeya nk'igisirikare cy'u Burundi imbere ya M23 igenzura ubungubu Bukavu ndetse na Kamanyora. Abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure boba baratanguye gusubira inyuma berekeza nga mu Burundi ndetse abandi bakaba bari gukora amaposition muri Buvira. Nk'uko bikomeza kugenda bigaragara n'ubundi ikindi nacyo bimwe rero mu byari byemerewe abo bagwanyi nk'amahera n'ibyashizwe mu ngiro bikaba byaratumye baragwana batajyohewe n'ingwano. Rimwe mu masoko mu bigendanye n'umutekano rimenyesha ko ibihano bikomeye cyane byo biteganyijwe nyine kubatorotse baba abasirikare cyangwa se abasivile cyangwa imbonerakure mu Burundi. Nk'uko bikomeza kugenda bigaragara kandi abajijwe kuri ayo makuru, umukuru w'umuhari w'ugwaruka rwa CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura yanse kwemera canke ahakane ibyo kujana ugwaruka muri Kongo canke se gukora uruzitiro byarategetswe na Reverend Kuriyo, ariko aremeza ko hari imbonerakure nyinshi ku ngoro zo mugambwe, akemeza ko bariko barakurikirana inyigisho zibijyananye no gukunda igihugu nk'uko bigaragara. Nyamara yandi makuru akomeza kugenda atugeraho akaba akomeza kugenda asigura ndetse anagaragaza neza yuko mu Burundi nyine hariko harakogwa ibikorwa biteye ubwoba ndetse ibi bikorwa biriko birakogwa bikaba bishobora kuzokwegera Uburundi bihe bidasanzwe. Mu Burundi harashobora kwaduka ingwano iteye ubwoba ndetse ingwano ishikaba ishobora nyine kuba yoba akaryo keza k'ibihangange bimwe na bimwe bishobora kuza kwinjira mu Burundi nk'uko bigaragara. Ibihangange bimwe na bimwe nyine bitegeka ndetse bikaba byiteguriye kuba byotembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye.
Evariste Ndayishimiye arakomeje kugwiza abanje benshi nkuko bikomeza kugenda bigaragara ku buryo abatari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza neza ko igihe icyo ari cyo cyose imigambi ya Evariste Ndayishimiye ishobora kuba nyine yo mupfana ubusa nkuko bigaragara. Ni mu gihe kandi abanyagihugu benshi bo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bakomeza kuza bisuka ari benshi mu Burundi. Biravugwa ko rero uruzi rwa Rusizi rwaba ruriko ruratwara abanyagihugu batari bakeya bariko baraja bukugo ruzi barahungira mu Burundi bivanye no kuba ingwano ikomeje kugenda irafata indi ntera. Ntacyo abategetsi baravuga kubigendanye n'iryo bara ririko riraba aho ngaho nyine, ariko kandi abatari bakeya baravuga yuko nyine abenshi bariko bararohogwa barapfuye bigendanye no kuba urwo ruzi rwaruzuriranye. Perezida Donald Trump arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika we yaravuze ko afitiye icubahiro kinshi mugenzi wiwe wa Ukraine Vladimir Zelensky mbere yuko rero uyu aza rero bakagirana ibiganiro i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biro by'umukuru w'igihugu bizwi nka White House. Ni biraba nyine kuri uyu wa gatanu. Abajijwe na BBC niba rero yamusaba nyine imbabazi kuko rero vuba ahangaha yaramwise umunyagitugu, Trump yavuze ko atumva uburyo rero ibyo yavuze atumva ibyo yavuze. Yaravuze kandi ko Zelensky ari intwari cyane. Donald Trump yaravuze ibyo ngibyo nyuma yo guhura na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer baraganira ku gusoza intambara hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Yaravuze ko rero yiteze inama nziza cyane we na Zelensky kuri uyu wa gatanu, kandi ko rero imihate yo kugera ku mahoro irimo kwihuta cyane. Inama za Trump n'abategetsi b'Iburaya rero zarabaye muri iyi ndwi mu nyuma y'uko rero ubutegetsi bw'iyo butunguye inshuti zabwo z'Iburaya bukagirana ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru na Moscow. Perezida Donald Trump mbere yumvikanye ashinza Zelensky kuba rero nyirabayazana w'intambara, kandi amushinza kubangamira umuhati w'amahoro no gusozera iyi ntambara. Kwa kabiri avuga kuri Zelensky yaragize ati umaze imyaka itatu uri hano wakabaye rero nyine warayihagije, ntiwakagombye kuba rero nyine waratanguje, wagombye kuba rero nyine warumvikanye kugira ngo ingwano ihagarare. Kuwa kane nyuma yo kubonana na Keir Starmer, Donald Trump yarabwiye abamenyesha makuru ko yizeye ko kuri wa gatanu wagirana inama nziza na Zelensky, ati turaza kumvikana neza cyane. Umumenyesha makuru wa BBC amubajije niba agitekereza ko rero Zelensky ari umunyagitugu, yasubije ati ibyo narabivuze, sinibaza uburyo rero nabivuze. Zelensky araza gura rero na Donald Trump yizeye guhabwa icyizere na Amerika ko amasezerano ayere yose azogirwamo rero ngo azigeze ku mahoro atazabangamira Ukraine. Trump avuga ko afunguye nyine ku bintu byinshi, ariko kandi ko yifuza ko Ukraine n'Uburusiya bigera ku bwumvikane mbere yo kwemeza ingingo zo kubushyira mu bikorwa nk'uko biboneka. Mu ruzinduko rwe kuri uyu wa gatanu, Zelensky yitezwe gusinya amasezerano azaha Amerika uburenganzira ku birombe byo muri Ukraine by'amabuye y'agaciro ataboneka henshi mu isi. Donald Trump aravuga yuko Amerika ibaye iri rero mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Ukraine byatuma Uburusiya budatinyuka kuzongera gutera iki gihugu uko byogenda kose. Yaragize ati sinibaza ko hari umuntu wobikinisha, hari n'abakozi benshi dushaka rero amabuye y'agaciro adasanzwe n'ibindi bintu dushakira igihugu cyacu. Ari mu nzira rero yerekeza muri Amerika. Kuwa kane Zelensky yahagaze muri Ireland arahura na minisitiri w'intebe w'iki gihugu ku kibuga cy'indege caho nk'uko biboneka. Muri 2014 nyuma y'ihirikwa ku butegetsi muri Ukraine rya perezida wari ushigikiye Uburusiya, Moscow yahise ifata umwigembakigwa wa Crimea kandi itangira gushigikira abagwanyi b'abanya Ukraine bari bashigikiye Uburusiya bashaka ubwigenge bw'intara z'iburasirazuba muri Ukraine. Aya macimbirane kandi yaraje kuvamo intambara yeruye ubwo rero Uburusiya bwoteraga Ukraine ku igenekerezo rya 24 Gashyantare 2022.
ibigereranyo nuko rero abantu ibihumbi amagana menshi b'abasirikare barapfuye cyangwa se bagakomereka, naho miliyoni z'abanya-Ukraine barahindutse impunzi. Kimwe na Crimea, Uburusiya ubu rero bugenzura ubutaka bunini mu turere regionali tune twa Ukraine twa Donetsk, Luhansk ndetse n'ibindi bice birimo nka Kursk ndetse n'ahandi. Kwa kane Crimea nyine ubwo ni Ukraine ni Uburusiya yaraburiye ko Uburusiya nta butaka nyine buzarekura Ukraine, buzarekurira Ukraine mu masezerano y'amahoro. Dmitry Peskov uvugira Crimea nyine yarabwiye abamenyeshamakuru ati utwo turere twose twarabaye utw'Uburusiya, n'uturere twemewe tw'igihugu cacu Uburusiya. Icyo ni ikintu ntashidikanyaho kandi kitazaganirirwaho. Ku rundi ruhande amakuru akomeza kugenda atugeraho nyine, ku rundi ruhande abategetsi ba Amerika n'Uburusiya barahuriye mu biganiro Istanbul ni muri Turukiya, biragamije kubyotsa umubano. Ibihugu byombi bitunze intwaro kirimbuzi byirukanye ababihagarariye muri buri kimwe mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joe Biden. Donald Trump areruka gusimbura nk'uko bigaragara. Istanbul muri Turukiya harabaye inama iremereye cyane, ariko kandi nta byitezwe bishasha bishobora guhinduka muri nongwa. Mbashimire, tugaruke mu kanya.